iki cyumviro cyo gutanguza BUJA NIGHT COMEDY nanda gifise kuva 2020 kwisi yose muri rusange. Abantu kenshi usanga mu bihugu byinshi edayo nka byose barafise ahantu bagenda guteramira, barafise ahantu nca ndavuga ati none pourquoi pas mu Burundi rega natwe amatara ariho, abantu bakeneye kuryoherwa bariho, ndavuga ati reka twiyumvire kino cyumviro ca BUJA NIGHT COMEDY. Tunakengurukira cyane abamaze kuza kudufasha kudushigikira. I mean nka Gasore namaze ko ndamuvuga, nka Fabilo baramaze kuza kandi na Dimanche tuza turi kumwe, bakigingi umva kigingi kuza kugira ngo agushigikire, ntanaguciye amaboko, ntanagusavye ibintu birebire, n'abandi bakomedi yagiye atandukanye bacisha do baba bimwe mu byo abantu bo kwitega nuko BUJA NIGHT COMEDY ije kugira ngo iteze imbere impano zo ngaho iwacu mu Burundi, zabi zikiri hasi, zabi zikiri amoyenne, zabi zimaze kugera hejuru. Kandi nibaze ko nta muntu umwe araza muri BUJA NIGHT COMEDY tumubwire ngo banze utange bitanu ngo kubera ngo uracari hasi. Oya, twebwe dufise ihangiro ryo guteza imbere impano. Kuva so Dimanche tuzatwinjiye muri Sud za Kanyosha, Gisyo, Musaga no mu cyungararo yaho ni tuzaturi turakora kugira ngo umuntu atashaka gushika muri BUJA NIGHT kubera izo mpamvu bihagarare nazoshoye gushikirwa. Tavuga duteka duhere muri Nord, donc Gasenyi, Kamenge, Mirango, Kinama, Carama. Nibaza yuko nta muntu ataraza muri BUJA NIGHT COMEDY ngo ni kubera déplacement, kuko tugize igihe tubagendera n'abari za Butereri, Kajaga, hariya anye mu Zatenga, naho voilà, naho tuzogendayo. King's family Burundi. Mwiriwe mwaramutse aho muri hose, niko bakundi nyene ni Bernice by Camera tukumana Mr Job. Nenda bakumbuye cyane, bazigiye ntababona cyane, muzi umutumira adasanzwe basha. Mr Mahinduka, reka twubake ngo bwa King's family Burundi. Ya, asante sana kunyakira kuri imbere y'ino kamera ya King's family Burundi. Yandishimye cyane gose. Urakomeye no? Yameze neza cyane gose. Uragasura kari accompagne. Accompagne niki? Sinakari accompagne fiti cyane n'ibitunguru. Anyway, meze neza kandi nize ko nabaka badukurikirana bameze neza. Ya harimo kumbura abamaze ku abanzi n'abatanzi, ku batanzi nubwo wamvuze kandi nkwije 18 yakoze amakosa. Wenda irenza gusa ndayikwije. Anyway, ku batanzi nitwa Mahinduka canke Mahindagu. Ndahinduka turahinduka barahinduka. All the way from BUJA NIGHT COMEDY. Ya ni bimwe zo ngaha mu muji nyene umuntu aza nyene wahora witwa Gororiozo gaca wita Gogo. Abavyeyi nakuze numva bampamagara Lionel cyo itungi. Yeah, of course. Cyo itungi. Preno Lionel aka Mahinduka. Nagise mfatiye ku buzima twari turimo ngaha anye ibujumbura, kwa ko nari c'était 2018 mvuye iwacu muhira Ikarusi niyo mvuka nje ngaha ibujumbura, nari nje kwiga kaminuza. And then candabona ko ubuzima twari tubayemo hariya anye iwacu Ikarusi, mbona nyene sister wanje ari wateka, ari wacumba, ari wagira iki byose ari wabikora, mbona hariya anye ubuzima mengo buroroshe. Mugabo maze gushika ngaha mujini cyasanga ni ngorane kabisa. Ndabona ko ubuzima buhinduka, ndabona ko nabantu duhinduka, ndabona ko nikibanza cahindutse. Ya cyadavuga ati reka nitwe Mahinduka cha Mahindagu. Iki cyumviro cyo gutanguza BUJA NIGHT COMEDY nanda gifise kuva 2020. Nanda gifise kuva 2020. Maze gutunga Android nkakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi kungene mu bindi bihugu biba vyifashe. Sinzi ko maze kubona haba mu Rwanda turafise Gen Z, haba mu za Tanzania turafise Chekatu, haba Kenya turafise za Churchill Show, n'ahandi turafise za Guinea Got Talent, za American Got Talent. No kuvuga kwisi yose muri rusange
abantu kenshi usanga mu bihugu byinshi edayo nka byose barafise ahantu bagenda guteramira, barafise ahantu abajene bafise amatara bagenda kuyagaragariza. Nca ndavuga ati none pourquoi pas mu Burundi, rega natwe amatara ariho, abantu bakeneye kuryoherwa bariho. Ndavuga ati reka twiyumvire kino cyumviro ca BUJA Night Comedy. Novuga ngo nabinobeye ku bandi. Yeah, of course. Bonye ko mu Rwanda kuko kibanyi bakati ko mwabivye izi ufitifatamo gute nkawe? No, ntitwabivye kubera ko ibi dukora ino platform twubatse ngaha mu Burundi ntitwayirabiye mu Rwanda. Abantu benshi bakunze kubivuga peut-être kubera ko bakurikirana byo ngaha mu Burundi no mu Rwanda. Cavuga ati vyazananye mu Rwanda. Mugana nakubwiye turafise za American Got Talent, turafise za Global Got Talent, turafise za Guinea, turafise za Parlement de Rire no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Platform nk'izi ziriho kugira ngo zifashe kuronka abantu aho bateramira canke le jeune tara zironka zishobora kwigaragariza. Rero urumva ntivyazananye mu Rwanda ahubwo natwe twari twasizwe n'amajambere. Yeah, of course. Twataguye integuro mu ntango za 2025 mugabo twagiye kuyilansa officiellement le 22 z'ukwa gatandatu. Donc twatanguye ko no jurumva deja natanguye kubitegura nk'ivyiyumvira mugabo natanguye kuvuga nti koko urumva n'ibintu biremereye. Urabona ko ni ibintu kwishoboza jenyene haba mu vyiyumviro haba mu buryo. Nico gituma uvuze BUJA Night Comedy je ndomwe mu bagize BUJA Night Comedy. Yandi CEO muganka bumwe mu bandi kubera ko habayeho CEO wenyene. Nta kintu na kimwe noshobora gukora. Rero novuga ngo natanguye kuvyiyumvira ko twobishira mu ngiro mu ntango début janvier ya 2025 niho narondera staff turicara turaterana ivyiyumviro turi kungene bizogenda cha tubitangura ku mugaragaro le 22 z'ukwa gatandatu. Yeah, of course. Ego. Mahinduka. Gasore na Josh bafata nkana. Gasore na Josh Smith. Joachim Smith. Bafata nkana. Kuko twama tubona bama bagaruka muri mafishi ya BUJA Night. Kamere kuri Gasore. Gasore numwe mu bantu novuga ngo baraterereye cyane mu iterambere rya BUJA Night Comedy. Kandi numwe mu bantu bumvise gusumza novuga ngo abandi bose twitoye kumbure mu ba comedian bakomakomeye. Niyo le 22 z'ukwa gatandatu yarahari no mu yindi minsi yaragiye araza kudushigikira. Gasore twamwikoze ko kumbure nkume mu bashaka kudushigikira haba mu kuza guperforminga kugira ngo bigire poa ariko kandi no mu kuduterera ivyiyumviro muri organisation muri rusange. Rero Gasore ntari ndani muri team but adufasha ibintu byinshi na cyane voilà ari andehor mugabo adufasha ibintu byinshi integuro kuza guperforminga kwa kuko niyo twambye ati twe vraiment vyatugoye ingingo dufashe turi impfuvyi turi bantaho niko ya araza kabidufasha hama bo ico ni kimwe mu bituma baguma bamubona kenshi kuri stage ya BUJA Night Comedy. Joachim Smith nawe he's the brand ambassador of BUJA Night Comedy ariko nubwo tutari bwamutore nk'ushobora kudufasha kugeza kuri bikorwa yaraza mu biteramo kazana n'abagenzi akadufasha akadushigikira kaje imbere nimba ari indirimbo kwa urazi yuko akora ibintu byinshi n'umacteur n'umuririmbyi n'umukomedie kwa byose rero nawe yarabidufasha urumva bafise intuze zibiri zitandukanye. BUJA Night rafise sponsor cinge abayi sponsors. Yeah, of course, yes. Nimba atari banga ni nk'abandi. Yeah, wa sponsor ntashobora kubibanga. Umva hari ukuntu umuntu atashabwa ati je abantu ba sponsors ashaka mubamenye. No nakubwiye BUJA Night si amahinduka. Kandi BUJA Night si umuntu umwe. BUJA Night ni team ni associate ni shira hamwe ry'abantu benshi. Rero
ntidushobora kwanga kuvuga udisponsoriza kubera ko si umuntu ni namashirahamwe kandi ishirahamwe naryo ntishobora kugusponsoriza for free nuko nawe ubamamariza none anyway dufashwe mu mugongo n'ishirahamwe novuga ngo rya mbere gizewe ryo gutigira naryo sirindi ni Bubet pana Bibet ya ni ya oh ya ni Bubet ya gusa nawe zorabigerageza ni Bubet avec turaheba oya never give up ni Bubet avec ikivugo cabo utsinze uraronka utsinze amafaranga urayaronka iruhande ya Bubet actuellement turi kumwe n'ishirahamwe rifasha abantu mu byo kurondera ubuzi imbere ndetse no kubafasha gutravelinga kuva ngaha bagenda donc mujyana na transport naryo sindi ni agowa nabo nyene rero baradufashe mu mugongo ariko hari n'abandi bahora baza rimwe cyangwa bamaze kuza za Superbati za Assurance Bike bientôt nibaza yuko hazozana nimbashira hamwe ariko kandi turafashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'igihugu ishirahamwe risanzwe ridihungurira icayi ciwacu icayi cyo nga mu Burundi naryo sirindi ni OTB yeah of course Mahinduka usanzwe uri umukomedie canke uri umukonti no I'm not a comedian jewe ndu ava yuko nza muri BUJA Night Comedy nari umumemeur I was a memerod bajya bandika tujya dukuru dutwenza ifoto please majambo ari funny somehow rero bijya nivyo nakora kandi karakazi kanje kubera ko nivyo vyandugije nivyo byangize mahinduka after that na change mu bya journalism yeah of course hama après no sinakoze kuri TV nakoze kuri radio PJ Classic FM nibaze ko nta 2 mois ziheze ndabihagaritse ariko sikubera bijya vy'imishwano ngo ikindi oya nabisavye ati je nkene guhagarika kubera imvo zo gufatirwa mu za BUJA Night Comedy ya nakora igiteramo plutôt nakora ikiganiro teramo na PJ kibaye inyuma ya Sports Zone hariya kwa ba Kilo Mike na ba Landry na ba Ego Mahinduka yeah uramaze gutumira abantu umuntu akanga kuza wamutumiye umusitare umukomedi yeah exactly atari banga ni nk'abandi oya atari banga basugati ni banga basi ni bandi ni mbo ntibabikenewe ko ndakumuvugira imbere ya kamera kubera ndabizi King's Family Burundi gera kure cyane mugabo hargiye byo mugwa nabi kubera natwe ntiba byatuguye neza kumutumira squat yo avuga ati ni mpa amafaranga mwa kumutumira gusa benshi babikora tukiri mu ntango actually baramaze kubona ishusho ya BUJA Night Comedy afata byati ni mu mpa amafaranga mugabo ntashobora kwanka kuza kudusupporting abo bitarakunda peut-être ashobora kugusigura ati jewe ndafatiriye kuri yo tariki jewe bimeze nuko tunakengurukira cyane abamaze kuza kudufasha kudushigikira I mean nka Gasore namaze ko ndamuvuga nka Fabilo baramaze kuza kandi na dimanche tuzaba turi kumwe ba Kigingi umva Kigingi kuza kugira ngo agushigikire ugasanga ntanaguciye amaboko ntanagusavye ibintu birebire it's a pleasure kiba ari ikintu ciza n'abandi ba comedy yagiye atandukanye bacisha do ya benshi Mahinduka kweri kimwakuyeho BUJA Night muri ville kwa tuziko yahereye muri ville iraza mu Kamenge ndumva n'ubu ko no mu Kanyosha yashitseyo niyo impamvu muko mutuma muzunguruka muri BUJA ntitwayikuye ariko siko nakubwiye oya hano wayibonye oya kubera ko twaheruka kare BUJA Night ibera muri ville voilà ngo mu masha tuyibona ngo igeze mu Kamenge bientôt no twabonye affiche igeze mu Kanyosha umva n'ibintu kumwa bisirikira rero nimwe mu migambi ya BUJA Night Comedy
kubera ko nibaza yuko d'ici une année 2 ans ntituzoguma muri comedy gusa nibaza ko hariho n'iyindi migambi turiko turategura kugira ngo bajya abakomedi canke se abanyempano ntibagume bagaragaza impano gusa ahubwo bazoronke n'ikintu gishobora kuja mu mufuko ndibaza ucubona ibijanye n'imbona kazoza se barundi aguma duhimiriza kugira ngo tugerageze hazogere twifashe rero BUJA NIGHT COMEDY of course siege yacu ni muri ville ariko twatanguje projet yari iri no mu migambi nyene ya BUJA NIGHT COMEDY yo gutembera yo kugendera nandi makartier agize igisagara ca Bujumbura kubera yuko muri ville benshi bagiye baratwandikira bati twe turabakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi but biratuvuna cyane kuza hariya canke natwe twe vyaranse ko twoshika hariya kubera biba mwijoro déplacement biba bigoye kwa rero nivyakunda muzotugendera nico gituma ubona twaravuye muri ville tavuga duteka duhere muri nord donc Gasenyi Kamenge Mirango Kinama Carama nibaza yuko nta muntu ataraza muri BUJA NIGHT COMEDY ngo ni kubera déplacement kuko tugize igihe tubagendera bientôt nkuko babivuze kuva so dimanche tuzatwinjiye muri sud za Kanyosha Gisyo Musaga no mu cungararo yaho nituzatiko turakorera kugira ngo umuntu atashobora gushika muri BUJA NIGHT kubera izo mpamvu bihagarare nazoshoboye gushikirwa nibaza yuko n'abari za Butereri Kajaga hariya anye mu zatenga naho tuzogendayo kandi duhejeje Bujumbura tuzoca twicara no muri zirya ntara zitanu zagutse tuzogerageza kubatembera kugira ngo nabo nyene tubasomye ku ntorire Mahinduka uravye ugitangura n'ubu aho ugeze urabishima canke hari utuntu twacatubuze gusa rero abo kuri no TV bazokongera umushahara kubera dewe yuri kuratondeka ibibazo umengo nyene ni bino it's okay urumu journaliste wa vrai murangenda ku ma TV online kasanga umuntu akwaje ikibazo kigarutseko donc nawe ukaba desi ukumva umengo nabivamo anyway warumbaje uti intambamye kumbure muri rusange intambamye ni nyinshi kuva tugitangura hari izo twagiye turatorera solutions but n'ubu ziracahari zimwe mu ntambamye twagiye turahura nazo ikintu kijanye n'uburyo kubera yuko urabona BUJA NIGHT COMEDY ni platform yagutse ni platform yagutse kumbure isaba uburyo bunini cyane nico gituma nakubwiye nti je ndababariye umuntu avuze ngo BUJA NIGHT COMEDY ni amahinduka nubona je no ishobora I can't oya no ishobora wenyene udafashijwe ya urumva bwa mbere isaba uburyo bwinshi ari naco gituma dushimira Bubete tugashimira Goa tugashimira OTB nandi mashira hamwe amaze kudufata mu mugongo biriko biragerageza ikibazo cy'uburyo donc kiriko kiragerageza gutora umurongo ariko turakeneye yuko nandi ma companies akomakomeye yoza muri BUJA NIGHT COMEDY kugira ngo twubake ikintu mu Burundi gifise uburemere kandi gikomakomeye kujya bwo kumva yuko washize imitahe muri BUJA NIGHT COMEDY bazovuga ati big up sana ya kijanye n'uburyo rero ubwa mu ntango cyari kigoye cyane kuko arashobora gukora ugasanga turosa abantu 5 10 mugabo turavuga duti hangiro ni ryarindi tugumizeko tubagenda gusaba ikiganiro bakakitwima mugabo parapre bamwe bagiye barabitahura kandi byaragenze neza sinoreka no gushimira Kings Family Burundi naho nyene novuga ngo irafite ico yaterereye ndibuka tubarondera turiko turabasaba amadesa kugira ngo azoze kugira icakoze muri BUJA NIGHT COMEDY barabidukundiye biragenda neza navyo nyene nivyo gushima rero abantu nk'aba barabo gushimira
mu gihe bakiri ku kivi. Iyindi ntambamye novuga ngo twagiye turahura nayo mu ntango abantu baraduca intege cyane. BUJA NIGHT COMEDY n'ibindi byaraje birahera, namwe muraje muzozima kubera ko ibi ni benshi bagerageje kubishinga kubiplanta ngaho iwacu mu Burundi. Mugabo malgré izo ntege bagiye baraduca batubwira kwa twe twaragumije ko twavuga ati projet iwacu tutegeza kuyiplanta kandi izogenda neza, turagoma ku kivi. Right now nibaza ko ata muntu yovuga ko BUJA NIGHT COMEDY izohagarara, sindavyibaza atari umuntu nyene habura akantu mu ibindi navyo nyene ni bijanye n'ama déplacement, navyo ni ntambamye kuri twebwe ko benshi babipfuza kuza mugabo ni bikabankira kubera ivyo vy'ama déplacement nyene ugasanga agakurikana ku mbuga. Sino ibindi byinshi bimeze neza, igihugu kiradushigikiye, entertainment y'u Burundi yadushigikiye ibintu nk'ivyo. Mahinduka nicaye twakwitega muri BUJA NIGHT mu myaka iri imbere. Nigga boy fashion barayamaze bati wambara neza ukagaragara neza. Nigga boy fashion ihari. mu nk'imyaka itanu iri imbere. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ni kibazo ciza cyane. Nari nakivuze ku kijanye n'umugambi w'imbona kazoza wa Sebarundi, son excellence Evariste Ndayishimiye. Yatuzaniye umugambi mwiza cyane kandi bitako abari n'umujama w'abajene. Rero twe natwe twavuze ati none ko son excellence ari umujama w'abajene, natwe dutegerezwa kugira icyo duterereye muri iyo mbona kazoza 2040 2060. No kuvuga ngo icambere mu migambi ya BUJA NIGHT COMEDY, bimwe mu byo abantu bo kwitega nuko BUJA NIGHT COMEDY ije kugira ngo iteze imbere impano zo ngaho iwacu mu Burundi, zabi zikiri hasi, zabi zikiri amoyene, zabi zimaze kugera hejuru. Twebwe tuje kugira ngo habe ishusho, abiyindi shusho shasha twozana mu bijanye n'imyidagaduro ngaho iwacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nkuko no mu bindi bihugu hari habo bibeshejeho, hari habo bigaburira kwaekwa. Kuri ico nyene ntidukeneye kuzoguma ngo twinezerereze twenza abantu turyoherwe. Turakeneye no kuvuga duti umufuko wose uronka amafaranga. Muri iyo ntumbero rero bajya ba comedian, bajya ba acrobate, bajya ba défilé de mode, bajya baririmbyi, bajya batamvyi, bajya ba DJ, hajya ntibambwiye nango okay. Anyway, umunyempano wari we wese aba MC kwaekwa, dukeneye yuko ibyo azoba ari karakora bishobora kumuzanira umusaruro, umwimbo. Par exemple akavuga ati jewe nakandi kazi nkora ndi umukomediyo muri BUJA NIGHT COMEDY, ku kwezi mpembwa aya mafaranga mpembwa arandihira inzu, arandihira déplacement, arandihira ishuri, arandihira iki nimba ari ufise umuryango akavuga ati ndaronka hasyo ku bice ibi nibi. Ugasanga umuntu arabayeho kubera impano yiwe. Ikindi kintu naco nukwagura ibijanye n'imyidagaduro byo ngaha mu Burundi. Ntitugume ngaho iwacu gusa, wama wumva baririmbyi abakibidoga ngo ibintu by'iwacu biriroko ngo biguma mugabo nta kintu na kimwe ari karakora kugira ngo bitera imbere, kubera ko we yumva umengo ahubwo gutera imbere ni vyiwe wenyene. Mugabo muri BUJA NIGHT COMEDY nurunani, kandi nibaze ko nta muntu umwe araza muri BUJA NIGHT COMEDY tumubwire ngo banza utange bitanu ngo kubera ngo uracari hasi. Oya, twebwe dufise ihangiro ryo guteza imbere impano, kandi oriye yo kubasaba ayo mafaranga ne ari abakomedi usanga musavye 20 kugira ngo aje kuri stage yo yatanga kweri riba ari rya mbere yo yatanga. Ahubwo twe natwe iyo 20,000 yotanze turaraba kungene tumubwira ati
kuzi impano hama uzoronka 20 canke 30 karibu n'abakomedienne turabakeneye benshi la fois passée duheruka gutanga itangazo kugira ngo muze kwiyandikisha muri benshi ya ico no kwita cyanyuma nikijanye kuri ico nye kijanye n'impano turakeneye yuko nimba ufise impano ntibigume mu mpano gusa kubera impano ego izokugaburira abana shaka bizogenda neza mugabo irifo guprofita iyo mpano yawe kumbe ni waronka izina rigeze kure wagure ntugume muri domaine ya entertainment ahubwo urashobora kubura umunyempano ukinjira mu burimyi ugasanga iyo mpano yawe urayifasha kuvyaza umusaruro bwa burimyi ukinjira muri élevage bworozi ugasanga urashobora kuyifashisha ya ibintu nk'ivyo rero Mahinduka muri BUJA Night ko twitege ko muzotuzanira natwe umunsi umwe Mr Bean azoza kwemsinga Mr Bean mvuga cyane ari umukomedi wa mbere yego I know him azoza gukina canke azoza kwemsinga nivyo nakabajije Imana yogutera iteka ukavuga ati katuzana Mr Bean kubwaho kwifata gute Mr Bean araje muri BUJA Night Comedy nta kirundazi nico it's quite simple kubera ko hari abakomediye benshi nko muri ivyo biteramo nagenda kubya biteye imbere preno nko mu Rwanda bashaka gutumira seki bashaka gutumira abagande bagatumira abatanzania bagatumira abo muri Kenya atakinyarwanda bazi kaza guperforminga mu Congereza kandi soke twebwe ivyo nyene ntitwobishira inyuma biri no muri project zacu kandi of course apana Mr Bean kubera ko dushobora kuzobigera ko atari akiri kuri hit canke yarakukurutse yaravuye mu vyo gukina comedy mugabo hariho abakomediye benshi bamaze kuva ngaha mu Burundi bakaja gukina mu bindi bihugu par exemple hariho nabandi bakomediye bamaze kuva mu bindi bihugu bakaza gukina ngaha anye mu Burundi pour dire que ni vice versa harabo twebwe muri BUJA Night Comedy dukeneye kuzorungika mu bihugu byo hanze bagende baduserukira bavuga ati naka yaserukiye BUJA Night Comedy yagiye gukina muri Kenya yaserukiye BUJA Night Comedy yaserukiye Burundi bwose muri rusange la fois passée hari umukomedi kumbure yaramaze guca kuri stage ya BUJA Night Comedy inshuro nyinshi Kim Kiwi sinzi ko yeah of course Kim Kiwi aramaze kuja gukina inshuro nyinshi mu Rwanda kandi nibaza yuko bimwe mu vyatumye bamuhamagara nibaza yuko ariko byavanye nuko bari basanzwe badukurikirana peut-être bakamumenyera ku rubyiniro rwa BUJA Night Comedy et puis kuko nawe ari nomwe mu bamaze guca kuri stage ya BUJA Night Comedy inshuro nyinshi et puis natwe turafise projet ya kuzohamagara abandi bo bakaza gukina muri BUJA Night Comedy rero pour dire que ni zimwe mu nteguro ziwacu kandi tuzibona nk'indoto kubera ko tuzobishikako yani ibintu it's Korea tuzobishikako ya ama companies gusa naza dushigikire twitera iteka BUJA Night dutera iteka Burundi bwose ya dutera iteka entertainment yacu ndakwetse kweza cyanyuma cyo turangiza ko nakaye kamotera Burundi na leta y'u Burundi hamwe n'abafise amakampani akomeye nk'izi za Brarudi Twabati za Limite za Leo zakibonobono nabi nguvu ndabona binguvu uyinyweye muri BUJA Night Comedy ashaka mita cha wigaragura nakaye kamubatera muri rusangi kintu ca mbere ni nk'igisabo kuri jewe nka CEO wa BUJA Night Comedy ikintu ca mbere banze umve ko ino platform si wanje si amahinduka kubera ko hari abantu ashaka kubishyira inziga avuga ati no mupeti zadukirane kumengera dukiranye aracari muto kwa kubitaboneka kumengo ibintu nk'ivyo ikintu ca mbere no abwira BUJA Night Comedy si amahinduka nabivuze
sini umuntu umwe nta muntu umwe agaba BUJA NIGHT COMEDY nurunani rugizwe n'abantu menshi hari abakomediye aba serveze aba DJ hari abajeje protocole hari aba MC hari ni gikorwa cagutse rero ikintu cya mbere no basaba nibazire dushigikire kino gikorwa pourquoi pas ayo ma companies ama publicité nabambona babikora kandi natwe nibaze ko turabikora neza bamabona ko twamamaza bubete bamabona ko twamamaza za goa zande je rero nibaza yuko nibaze dushire hamwe buke nyene twongera uno runani kugira ngo duteze imbere entertainment y'u Burundi duteze imbere n'u Burundi bwose muri rusangi bazane imitahe kugira ngo dutegure ibintu biri hejuru byo ariko ravuga byo kuzana aba comedian canke n'abaririmbyi banashaka ko bose of course bo hanze canke n'ababi wacu tubarungike bagende guserukira BUJA NIGHT COMEDY bagende guserukira Burundi bwose muri rusangi kugira ngo tubandanye twitera agateke kindi naco no babwira bose sinobasabira gusupportinga BUJA NIGHT COMEDY yonyene oya badufashe entertainment yacu yo mu Burundi igere kure tuyiduze igere kure kubera ko vy'imyidogo Jose pa biva kuki none nibaze twungura unani rero duhagurukire hamwe apana yuko umuntu umwe akenera gutera imbere ku ruhande rwiwe akenera kugira iki ku ruhande rwa leta ndashima cyane nabo bari mu badufashije kuva mu ntango kubera yuko baduhaye uruhusha rwo gukorera ku mugaragaro mu Burundi bwose yawe udafise mikro naca ndagoroka bakomera amashi menshi cyane tugakomera amashi leta yacu leta y'u Burundi leta mvyeyi leta nkozi leta senzi kubera ko baduha uruhusha rwo gukorera ku mugaragaro apart y'ivyo twagiye turabona benshi muri leta baza kudushigikira abafise ivyo bakora sinonda kubadondagura mugabo twabibonye ko baza kudushigikira canke se tugiye kubitura bakatwumviriza bakavuga bati c'est une bonne idée c'est un beau projet murakwiye gushigikirwa ya tushimira nawe tebe kubera ko n'igihugu iduhingurira cyayi ciza cyayi kiryoshe kidufasha byinshi mu buzima nabonye twabashimira byose no gushimira leta y'iwacu ingo wakire bano ba comedy akaza ikindi naco nk'iyo je nabonye umu MC canke uwundi muntu afise iyo mpano yaje nko mu giteramo canke yambwiye ati nzobagendera ndamubwiye ati ingo nawe mfashe kwakira abantu barabibonye kuri Aston King akora kuri Iteka FM ya tumaze gukorana mentfwa bagapanga n'umukomedi ati niuza kunyakira barabibonye kuri Kim Kiwi maze kumuha stage inshuro nyinshi ngo wakire naka barabibonye n'abakomedi hagati yabo nkabwiye ati no today sinkeneye kwikorana ingo namwe muze murakira uwo muntu yarambeshiye kamera aravyumva numva afise iyo tala vraiment arahawe ikazi ya mu comedian ya mutamvyi ya mu MC ya biki ya mu DJ muri BUJA NIGHT COMEDY nakubwiye miryango iruguru nta n'ikingoro tuzomusaba na wewe karibu ndabona ko bico je rero ashinzo kwironderera ya welcome reka tugushimiye cyane merci beaucoup namwe ndabashimiye nakaye kaje muvuga kanyuma kubadukurikirana nukubashimira cyane abadukurikiranye muri kino kiganiro nshimira kandi n'abafanzi ba Kings Family Burundi mu byukuri nabonye barabakunda cyane umunsi dutumira amadesa tugapostinga igikorwa yakoze baragikurikiranye ari benshi baravuga ati je navuye ngaha turavuga duti it's okay it's good ikindi naco no basaba reka mbanze nsabire mwebwe babandanye babakurikirana ku mbuga ziwanyu kubera ko mubikora neza harimo wewe bikora neza cyane n'abandi maybe nshimire na staff yiwanyu peut-être ko bamutunganya ibikorwa kwa sinonda kudondagura umwe ariko muri rusangi ndi muri bamwe mu babakurikirana I'm one of your top fans ibikorwa byanyu ndayibona ibiganiro byanyu ndayibona babandanye babakurikirana hama nanje nsabira nagize umuryango wa BUJA NIGHT COMEDY bose natwe babandanye badukurikirana ndanabatumira kubandanya baza muri BUJA NIGHT COMEDY ko bamaze kuza kubataraza namwe murahawe ikaze kugira ngo musome ku nturire ariko rero kuko bitarakunda ko babahashika badukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook YouTube
Instagram, WhatsApp channel, TikTok, hose twitwa murahari. BUJA Night Comedy. No kwakeneye kutwandikira ama companies, abantu ku giti cyabo, abanyempano kwa nimero kuri kuri réseaux sociaux yari yo yose. Haba hariko nimero yabakwakira muri BUJA Night Comedy, bazotwandikire barahawe ikaze. Reka ndabashimire mwese abadukurikiranye kuva tugitangura turiza duheza, ndabakunda cyane naho butaha. Kings fan